turashitse ku ndoto umwirvu wese ararota gukora konseri yiwe ya mbere no gushyira album yiwe ya mbere ikintu gishimira Imana ko album izo biri mu ndirimbo 12 twifise mugabo twisohora ku buryo bwose dutwara ariko akaba dufasha kuyiriha ikintu cyo gushimira Imana rero ni kuvuga uwo munsi nawe nyene azoba hariho amaflash tugurisha album yacu ya mbere tiva le 15 décembre ikaba izoyoya kuri Live Center mwaka biga. Biragoye kumenya amakuru atandukanye ya gospel mu Burundi no hanze y'igihugu. Biragoye kumenya abaririmbyi batandukanye n'ibikorwa byabo. Ntibyari bikwiye kuba intambamye ko ubutumwa bwiza bugera kure cyane hashoboka. Biragoye kugira ibikorane ama evenement ama concert yanyu amenyekane mu gihe utituye ibonesha kure yacu no Repentance na Event TV ibibafashije. Erega turi hano ku bwanyu nagomba imbere yuko cyangwa yashimira Imana yashikanye ngaha hama yadufashije no kugira ngo dushobore guteranira ngaha twese kandi turi bazima byose bimeze neza. Hama nkaba ngomba kandi nshimire mwebwe abamenyeshamakuru mwaje kudufasha guhera ubwa mbere ibyo twakoze ubwa mbere namwe muri kumwe natwe. Rero Imana ikomeze kubahuzagira. Hama twaje ngaha kubabwira ibijyanye n'urubanza dufise turavuga ati reka turajya akara mubane natwe turabwire ibyo turiko turategura. Ego umurongozi yadufasha akatubwira ukuntu bitunganije. Murakoze. Barakuze cyane cyambere nari ngomba ndabashimire nanje bakarajya mu kuri okay nagomba ko nagerageza nagomba fatwe kanya kajya ndabashimire namwe mwebwe mwana muturi hafi myaka iri yaheze muturi hafi mu bintu byose mu dukora afite natwe yabizigirwa. Turafise ibyo Imana yadushoboje yaduhaye dushobora gutanga ndani yaza yuko Imana yarabahaye uburenganzira bwo kugira uruhara rudasanzwe kugira ngo ibintu bishike kure. Twabahamagaye kugira ngo ntituziboneye urubanza mu bandi kuko nibwo tuzafata nk'inshuti zacu za hafi kandi zikomeye natuvuye ko bitaratora ishusho neza bitaratora neza ibijya ariko mukatwizera mwarafata amavideo amafoto baranditse kubera twebwe mwaraduhaye ibiganiro n'ukuri mwarakoze cyane. Uyu munsi impamvu turi hano no kubera igikorwa dufise concert dufise tumushaka twashaka mumenye nuko tutari tutunganya na itumbo yonyene. Ubu tuko dukora concert ya twenyene ko dukora concert dukoranye na company yitwa Ashibu. Umurongozi wayo yagutse iteka ari hano. Ubuvuma niwe bosi w'Inevent ari dukomera amashimana kubwiye. Ilifuma tuvuge ko twokomera amashimana kubwiye nuko twarabonye ko ari seri. Ibyo ama companies ari servie muri kino gisagara ni make. Rero bishira kugira ko bagomba badufashe mugabo ntibazire muri bw'ibintu. Agomba guhamagara ko agomba gufasha conseil yose agomba n'ibindi majana 5 iyo mugabo dukuri ubusiko bimeze. Kuvuga ko sarangoze kuko ababosi bashobora gusha amafaranga yabo muri mu baririmbyi nibaza ko ibintu tamenyerewe sifu muri gospel ubundi baza ko Imana yamaze kugura uwo muryango kandi turabishimira dushaka kwiga kugura umuryango w'uko muri iyo concert zo lansa album yacu ya mbere ikintu mbona cyo gushimira Imana babisizeho amafaranga yiwe kugira ngo twifise mugabo twisohora ku buryo bwose dutwara ariko atadufasha kuyiriha ikintu cyo gushimira Imana. Rero ni kuvuga uwo munsi nawe nyene azoba hariho amaflash
tugurisha avu yacu ya mbere. Ni ukuvuga turashitse ku ndoto umuhinzi wese ararota ya mbere ararota gukora konseri yiwe ya mbere no gushyira avu yiwe ya mbere. Ikintu gishimira Imana kandi album izo biri mu ndirimbo 12. Urumva ni ikintu cyo gushimira Imana rwose. Nkubuza tubona muri iki gihugu haje ari ikintu nakomeje kwibaza imyaka itari mike baraporo y'abaririmbyi bo mu bindi bihugu yasabye Imana nabaye n'umusozi Sokara ndabe icyo yafasha mu bijanye no gufasha ingabire z'abaririmbyi bari mu gihugu cy'Uburundi. Rero baje gufasha umugwi umwe cyangwa imigwi ibiri cyangwa imigwi itatu cyangwa imigwi gatwikiwe bigaragaza ibishoboka byose mu shuri abaririmbyi bafise ingabire zera mu Burundi byo gushyiraho ibitabo. Siva le 15 décembre ikaba izobera kuri Live Center Nyakabiga. Hari abandi baririmbye muri icyo giteramo turagira kubavuga. That's Live Center. Turazi kino gihe kirimo turaze n'uno munsi hari n'igihe cy'imvura sezon y'imvura. Rero yaje muri sezon y'imvura turaza ahantu dushobora kuronka ubwugamo ahantu hanini hashobora kwakira abantu benshi bashoboka kuko twiteze abantu benshi cyane bakira kuvuza tuzanye en plus biroroshye kwakira ugereranyije n'ahandi. Polisi turugura ibikorwa ku migaragaro kugira ngo twugurire imiryango abashaka amapartenariya abasponsors kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Bagomba kubamenyesha ivyerekeye amatike maze kuboneka arahari. Gusa amatike y'ubwoko butatu, hariyo tike ziri simple zigurwa amahera 10,000 ku bantu bazikeneye. Hariyo n'izindi ziri standard zigurwa 50,000. Hariyo n'izindi tike ziri sponsor bivanye n'uko umuntu yumva arongorwa amahera ukaduga uko yariha kose. Kino nshobora kongeraho kubyerekeye sponsor guhera kuri sensa n'umiliyoni kuduga. Abo bagiye bafite uburusho bwabo kuko abo bo mu kwigura n'utwigurira abantu bayigura kuri verano twavuze abari abantu baza tukavugana badusigiye tuvugana bari mu burusho bwinshi guhera kuri sensa n'umuri hagati y'umiliyoni ya sensa ya emiliyoni. Hariho akabijya mugabo mu byerekeye amatike nuko izo tike guhera kuri ino tariki gushika ku itariki pito ya mbere y'ukwezi kwa 12 izo tike iya 10,000 izoba ikigurwa amahera 5,000. Nakabijya kandi kugira ngo abantu bifuza kuzigura mu buryo babirungiye bozigura kare bakagurira n'abandi kugira bareserve ibibanza. Ya 50,000 izoba ikigurwa amahera 30,000 gushika itariki imwe y'ukwezi kwa 12. Donc inyuma y'iyo tariki ni kuvuga ngo itariki 2 gushika itariki 15 za concert itike zizoba ziri kuri 10,000 nkuko twahejeje kubibamenyesha. Ibyo nawe twavuze yindi izoba iri kuri 50,000 nyene. Ubona akaryo keza ko kuzigura kare abantu bamaze kumva ko evenement bamaze kubalanse bagura amatike hakiri kare. Aho amatike muyasanga ku bantu bayakeneye ni kuri Bahizi Cafe bibaza ko bahazi hamwe n'ahantu hose hari alimentation by'agahararo. Itike zirashobora kuboneka muri ibyo bibanza bibiri mugabo ku bandi mwashobora kudukontakta ku marezo sosiyo yacu ari officiel Ipendo Sound haba Facebook cyangwa Instagram tukabafasha ukuntu izo tike bashobora kuzironka byoroshe. Twifuza ko abantu bose babimenya ku giti cyabo ibiciro by'amatike kugira ngo ntihazagire umuntu yoyikura ku mahera menshi kandi hari akaryo ko kuyigura kuri make. Agira ari concert kabisa ikomeye. Muzobona ko ari concert iri ku rundi rwego tutamenyerewe. Abantu baje bazoja kuvuza mwe ariko kandi muzobona excellence itarimenyereye mu concert. Twizera ko tuzokora ibintu twiteguye
biri ku rwego rwiza kugira ngo mubone ibintu bya gospel music aho bigeze uyu munsi